tugire Kristo dusangwa amahoro ya Yesu Kristo mu buzima bwose tubayemwo, kandi mbifurije inema y'Imana ko yogwira muri mwebwe mwese, na cane cane mbifurije impinduka, ubudahangarwa, igikundiro, urukundo, ibyishimo, ivyiringiro n'ubuzima bushasha kandi bushimishije muri uku kwezi kwa gatanu, kuri iyi tariki imwe y'ukwezi kwa gatanu 2025, ukaba ari umunsi wo gutanga ubuzima bushasha, ni ukuvuga impinduka, kuko ni umunsi w'121. Murazi ko n'abatumwa bari 12. Iyo rero gitigiri 12 ikindi gitigiri kimwe, birasigura gutangura ubuzima bushasha, ukwinjira mu bintu bishasha. Mbahaye ikaze kandi ndanabasaba ni mukunde umutima w'Imana, abo umuyobozi w'imitima yacu, abo umuyobozi w'ubuzima bwacu, ko tudafise mutima mweranda naco twoba turico, kandi tudafise mutima mweranda twoba turi mu ruhombo rudasanzwe. Mutima w'Imana niwe wenyene ashobora kudukomeza, akadushira ku mwuzane, dupimwa n'isi, tugapimwa n'ijuru, twaguma dufise ico dupima, ibisigaye byose ntabwo ari byo. Mbere yuko dusanganira iyi migisha yo muri uku kwezi kwa gatanu, dusaba Umukama, mbere yuko duhiga umuhigo wo kugira umwete wo kurondera Imana, munkundire mbanze mbaganirize gatoyi kuri uku kwezi kwa gatanu, izina ryako turihabwa n'iki, bimeze gute, biragenda gute, hama dusengere impinduka mu buzima bwacu, twature n'imigisha ku buzima bwacu, twature n'intandaro y'umugisha mu buzima bwacu. Iyo ugomba kumenya kwezi cyo gusigura, ahanini uja mu rubyaro rwa Yakobo. Ku kwezi kwa gatanu kurasigura ukwezi ko kwibukwa n'Imana. Usomye muri Bibiliya mu gitabo c'Itanguriro cyangwa Amamoko, igihande ca 30, havuga ngo Rakeli abonye ko atavyariye Yakobo, agirira ishari mukuru we, araheza abwira Yakobo ati, mpa abahungu ahandi ho ngiye gupfa. Yakobo ashavurira Rakeli amubwira ati, mbega jewe mbaye mu kibanza c'Imana, iyo itahaye inda yawe uruvyaro? Rakeli avuga ati, ngiyi inshoreke yanje Biliha, ryamana nawe aheze avyarire ku bibero vyanje, nanje nzoronka uruvyaro kuberaho. Amuha rero inshoreke yiwe Biliha ngo amubere umugore, Yakobo aryamana nawe. Hanyuma Biliha asama inda, avyarira Yakobo umuhungu. Rakeli avuga ati, Imana yantunganirije kandi yumvise ijwi ryanje irampa umuhungu. Kubera ico amwita Dani. Amwita Dani. Iyi ni inshoreke ya Yakobo ku bwo gushaka kwa Rakeli.
yabonye ati jewe Imana iranzi ibyinda. Uku kwezi rero ni ukwezi ko kumvwa n'Imana. Uku kwezi ni ukwezi ko guca mu nzira zose zishoboka kugira ngo uronke umuhezagiro. Uku kwezi ni ukwezi ko kwemezanya n'umutima wawe kwakira izindi nzira, kwakira ayandi mahirwe. Uku kwezi ni ukwezi ko kwemezanya n'umutima wawe ko Imana itaragukura kwa maboko. Uku ni ukwezi ko kwibaza impamvu yose ishoboka kugira ngo utorane umugisha. Gusa ukwezi ko kujebajeba. Uku kwezi rero ni ukwezi tuje kuronkamwo imigisha idasanzwe. Uku kwezi ni ukwezi tuje kwirugwa ku mutima wacu. Uku kwezi ni ukwezi ko kubwira Imana uti nguhanze amaso nawe nutega amatwi igisabisho canje nyabwoba. Uku kwezi ni ukwezi ko kubwira Imana uti ntega ugutwi Imana yako, uti ntera iteka nterura. Uku kwezi ni ukwezi kubwira Imana uti tegereze mu mutima wanje, wiweze mu mubiri wanje, ugira icyo uvuze. Numara kwitegereza mu mutima, mu mubiri no mu ruhango rwa jewe wasize amavuta. Uku kwezi ni ukwezi ko kwifatira umwanzuro. Umusavyi w'umukama, abasavyi b'umukama bene Korani nibo bayivuze, Zaburi ya 84. Baravuze umurongo w'11 ngo nkako ukumara umunsi umwe mu birimba vyawe bindutira kure ukumara imisi 1000 ahandi. Ngo nashimye kwigumira mu nyonga zawe, mu ngoro yawe, mu ngoro y'Imana yanje, hakuba mu mahema y'ububisha. Kusi ukwezi ko kugira ihorihori, uku si ukwezi ko kugira ingereko yindi, uku si ukwezi ko kubabaza mugenzi wawe. Uku ni ukwezi kuko umukama Imana ikubera izuba n'inkizo, akaba ari waguha ubutore n'iteka, kandi akaba ari we aguha ivyiza vyose kubw'umutima wawe w'ubutungane.
uku kwezi kwa gatanu ntabwo ari ukwezi ko kudadika umutima. Uku ni ukwezi kuko umwasi atakwigamba, ahacerereje mu migisha yiwe utajya guhangana nawe. Uku kwezi si ukukwemerera kw'Imana iceretse. Uku kwezi ni ukukubwira Imana uti ntuceretse, ntunume. Uku ni ukwezi kukubwira Imana uti abansi banje aribo bansi bawe bari kugumuka bakonka abavyeyi umutwe. Iyo rero tuvuga abansi agiye mwumva bakubita, babahama, bacumita, babaroga. Banza uhere kuri kamere yawe, wiraba ububi bwawe, wiraba ububegito bwawe, wiraba uburyarya bwawe, wiraba ubusamazi bwawe, wiraba ubwihevye bwawe. Uku kwezi ni ukukwereka Imana amakuba yose kandi ikabiyerekana ubwenge. Imana ija gutabara Abanyisirayeli, yabahaye itegeko n'abanduka bategerezwa kugirane gukurikiza. Imana ija kubatabara, Imana ija kubakiza, Imana ija kubanezereza. Yarababwiye ngo ntihazoba imana y'abandi ivugwa iwawe. Ntihazoba imana y'abandi ivugwa iwawe, ikigirwamana we. Kabiri, ntuzokubita inkoro hasi imbere y'Imana y'inyamahanga. Gatatu, ubimenye ko ari jewe Umukama Imana yawe nagukuye mu buja bwa Misiri. Ibasavye ibintu bitatu kizira gukora, ariko irababwiye ati niyo mwabikora neza muzoheza mwasamika iminwa cane nzoyuzutsa. Ni ukuvuga iyo umaze kumvira Imana ugakuraho ibigirwamana muri wewe irakuzuriza.
uku kwezi wirinde icyitwa inabi cyose uhurumbira ineza y'Imana. Hari imigisha idasanzwe, hari imigisha isobanutse Uwiteka agiye gusuka ku buzima bwacu. Uku ni ukwezi ko kubwira Imana ngo mpisemo kubana nawe, mpisemo kuzura nawe, mpisemo gukorana nawe, mpisemo kugendana nawe. Numara kubifata utabifashe minenegwe, iyi migisha yose izokuzako. Uzoba mukuru mu bandi, uzomuhesha umugisha. Hari imivumo myinshi uzorandurisha amahoro y'Imana uremye mu mutima wawe muri uku kwezi kwa gatanu. Kisigiye cyo kugera ingere ku yindi ngo bankubise ikofe reka nanjye nkubite ikofe n'umugere. Bibiliya iravuga ngo nugira umwete niyo wumviriza neza ijwi ry'umukamo Imana yawe, ukitwararika gukurikiza amategeko yiwe yose ndagutegetse uyu munsi, umukamo Imana yawe azokugira umukuru cyane, urengera ibihugu byose biri ku isi, kandi imihezagiro yose izogushunguruka ko igusange nkako kuko uzoba wumvirije ijwi ry'umukama Imana yawe. Amategeko 28 cyo gutera kwa kabiri 28. Uzohezagirirwa mu gisagara uhezagirirwe no mu mitumba. Uzohezagirwa mu gisagara uhezagirwe no mu mitumba. Azohezagirwa umwana w'inda yawe, umwimbo w'itongo ryawe, uruvyaro rw'ibitungwa byawe, imitavu y'inka ziwe n'imyagazi y'ubusho bwawe. Nimwinginge mutitirize imigisha yose banzeko. Azohezagirwa igiseke cyawe n'inkono ucumbira. Amen.
uzohezagirwa utashe uhezagirwa uvuye muhira. Amen. Umukama azotsindira mu maso yawe abansi bazogutera. Amen. Bazogutera bazananye inzira imwe mu kuguhunga, baguhungire mu nzira indwi. Amen. Umukama azoguhunda umugisha. Amen. Mu bigega byawe no mu byo ukora byose azoguhezagira mu gihugu Umukama Imana yawe aguhaye. Amen. Umukama azokugira igihugu cera ndaciwe bwite nk'uko yabirahiye ngo Umukama azokugira igihugu ceranda ciwe bwite nk'uko yabikurahiye niwazigama amategeko y'Umukama Imana yawe ukagendera mu nzira ziwe, ibihugu byose byo ku isi bizobona ko witiriwe izina ry'Umukama bice bigutinya. Amina. Umukama azoguhunda ibyiza mu kukugwiriza uruvyaro rw'inda yawe, uruvyaro rw'ibitungwa byawe, umwimbu w'itungo ryawe mu gihugu Umukama yemereye ba sokuru bawe ashizeko n'indahiro kuzoguha. Amen. Ngo Umukama azokugurura itunga ryiwe ry'agatangaza ari ryo juru, amahoro, ibyishimo, urukundo, igikundiro, ubugwaneza. Iryo ni ryo juru muri twebwe, kugira ngo ahimvure igihugu cyawe mu gihe cyayo, kandi ahezagire ibikorwa by'iminwe yawe byose. Ngo Umukama azokugira uwa mbere nazokugira uwa nyuma. Amen. Uzokwa muri hejuru n'uzoba munsi. Amen. Niwumvira amategeko y'Umukama Imana yawe ndagutegetse uyu munsi kuzigama no gukurikiza, nutahengamira iburyo canke ibubamfu mu majambo yose ndabategetse uyu munsi, kandi nutakurikira izindi mana ngo zikorere. Imana yanka izindi mana dukorera, igakunda ko tuyihurumbira yonyine. Uku kwezi kukubera ukwezi ko kumvwa n'Imana. Uku kwezi kukubera ukwezi ko gusenyura impome zose z'abadayimoni zibatse ku izina ryawe no mu nzira zawe. Uku kwezi kuba ukwezi ko gukira indwara z'ubwoko butandukanye byanse gukira. Uku kwezi Imana ishumbusha umutima wawe, iguha irindi zina ritangaje. Uku si ukwezi kuvuga ngo nejerejwe nabyo wiyakiriye mu mubaro runaka. Ni ukwezi kubwira Imana uti nimba no kuri ku rugamba rwo kunkura muri iki gisuzuguro. Akira rero iyi migisha yatura ubuzima bwawe, yatura urubyaro rwawe, yatura urugo rwawe, yatura igihugu cyawe,
uyaturire ndetse n'uwarasamwe ndi wose muri wewe. Kondisiyo ni kugira umwete. Dusenge Imana tuyibwire ngo mu migisha yose turaganira muri uko kwezi turayakiriye. Nitwemeye ko ishinya kare mu isi y'umwuka. Turagushimiye cyane Mukama, kuko uri Imana yatwitayeho kuvana tukiva mu nda z'ababyeyi batwibarutse gushikana uyu mwana. Turagushimiye cyane muri uyu muturuturu wo ku munsi w'121. Ni umunsi wa mbere ugura ukwezi kwa gatanu ko kuremerwa amashimwe mashasha. Ntukangwe n'imigisha y'abagenzi bawe, ntukangwe n'imigisha y'ababanyi bawe, ntukangwe n'imigisha y'abavukanyi wawe. Hari imigisha yawe, gira umwete uyisesangure. Urakarinaza Mukama, kuko iri jambo naryo tubwiye n'irindi sengesho mu mitima yacu. Turakurinaje ko uyu munsi tuwutanguranye n'ukuri k'ubuhanuzi bwawe ukomoka kuri mutima wo mwiranda. Komeza utwizere dawe nyagora ku ngoma, komeza utwizere mushobora byose. Uri Imana nyine ubushobozi, uri Imana nyine ubuzima. Turasabye ngo ukuri kw'ijambo ryawe kugaragare mu buzima bwacu, kanatsinda Yesu Kristo niwe jambo nyajambo. None Kristo umukozi mwiza, ngwino ugaragare muri twebwe ubwoko bwawe. Ingo kugira ngo uyu munsi abagwayi bakire mu izina ryawe. Ingo kugira ngo uyu munsi ababoshe babohoke mu izina ryawe. Ingo kugira ngo uyu munsi mbohe Mukama Yesu ni wowe wenyine ubishatse wo tubohora ugacagagura imvuto zose, ingoyi zose tuduteza ubukene, icankiro, imikoshi n'imipfumo y'uruherekerane itatuvako. Ndasabye ngo amaraso yawe ducyore kugira ngo dutangure uku kwezi kwa gatanu n'imigisha twakugenewemwo turi beranda. Amaraso yawe natweze rwose, amaraso yawe natubohore ku mvuto z'abadayimoni.
tugirire neza Yezu, amaraso yawe namara kudutwikira, ububasha bwa mutima wa mwenda buse bukorere muri twebwe, niho twokora iby'ubutwari. Kaze Mana mutima mweranda ube mu mitima y'abashinganaye. Ngwino mutima w'Imana ukora ibikomeye mu mitima y'abakenyezi bahinduka umutima w'ukuri, kuko ni wowe wenyine ukora amasaha yose kandi ukayungurura ineza n'inabi ukabitandukanya. Iyo nayo ni ingabire abakenyezi dukeneye. Ingomana mutima mweranda kugira ngo urugwaruko rwacu imisore yacu babigeme bacu babe bisobanukiwe, babeho barondera ubuzima kandi ubuzima buzira umuze, ubuzima bwiza. Urakaza neza kugira ngo ubagare n'inyigisho, uvomere n'inyigisho. Urakaza neza kugira ngo iri sengesho rishobore gushika mu mazuru y'umukama, aheza turungikira ibisubizo nk'uko abishaka. Urakoze, murakoze butatugeranda Mana imwe rudende. Murakoze kunema imigisha n'imihezagiro muturonkeje muri iki gitondo no mu byo tugiye kuturonsa muri uku kwezi kwa gatanu tugiye kubamo. Ndashimiye butatugeranda Mana imwe rudende ko mugiye kudutetura, kandi aya mashimwe afite ndayazitiriye mu kuri, mu rukundo no mu budahangarwa bw'ubutatugeranda Imana imwe rudende, kuko ni mwebwe mugaba byose, ni mwenye n'ingaji n'ubundi nazubu no mu myaka yose. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibanezereze, Imana ibishimire, ibarinde kubabara, ibateture mu makuba y'ubwoko bwose. Ico muzohura mu rukundo rw'Imana, ariko mwumve ko ukwezi kukubwirwa ikintu gishaje uteturugwa, kandi urasabwa gusiga ibyo byose bidahimbara Imana kugira ngo ushobore gutabarwa, bidashingiye ku ishari rya mugenzi wawe, ahubwo bishingiye ku bundi bwenge tugiye kuganira ko mu mwanya uza gukurikira. Ariko igitondo cyiza, imirimo myiza, umunsi mwiza, umunezero mu buzima bwacu twese. Amen. N'umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi wa Yozefu.